kumenya. Bafashe kumenya ni ikiganiro gitanga inyigisho ku bijanye n'amakori n'amatagisi. Ico kiganiro kirishura ku bibazo byose abatanga ikori bahora bibaza. Bakunzi b'ikiganiro bafashe kumenya, ndabaramukije ndabaha n'ikaze. Mu kiganiro cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'urudandazwa ndengambibe, twishimikiza ivyiyumviro by'abadandaza, abakozi ba Duwane n'abafasha abadandaza byashikirijwe mu nama nyigisho zatunganijwe n'ikigo gifatikanije n'ishira hamwe mpuzamakungu rijejwe amaduwane mu ntumbero yo gusigurira ingingo ya Duwane nshasha isabwa imbere yuko umudandaza aja kurangura ico bita decision anticipée mu rurimi rw'igifaransa. Kirishura ku bibazo byose. Muti none nakahe kamaro ka decision anticipée? Mbega iyo ngingo iraba bande? Ni ryari ifatwa? Irashobora guhinduka canke igafutwa? Iraba ibidandazwa ibihe? Tubibutse ko zimwe mu ngorane abadandaza bakunda guhura nazo harimo kutamenya neza ibidandazwa bazana, umugwi bazobishiramwo bageze muri Duwane hamwe n'amakori bazobirihira. Ibyo n'ibindi bibazo nibyo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro. Ndasubiye kubaha ikaze. Ico kiganiro kirishura ku bibazo byose abatanga ikori bahora bibaza. Muri izo nama zabereye mu ntara zitatu, aho ni mu gisagara ca Bujumbura, Igitega n'Ingozi, abahinga mu bya Duwane barasiguye imvo n'imvano y'iyo ngingo bita decision anticipée. Umviriza Pridana Nkana asanzwe arongoye gisata kiraba ibijanye n'urudandazwa rusanzwe hamwe n'urudandazwa rukogwa ku buhinga ngurukana bumenyi, ari byo bita e-business. Decision anticipée bisigura ingingo twaje ubwa mbere, ni ingingo Duwane iha uwayisabye, yayisabye ni nk'umuimportateur, umudeclarant cyangwa umuexportateur, imbere yuko ibidandazwa vyiwe biza kuvyerekeye classement y'ibidandazwa vyiwe canke origine yiwe y'ivyo bidandazwa hamwe n'igiciro ico twita valeur Duwane. Uyu ajeje Duwane mu karere ko hagati mu gihugu ati decision anticipée ni ingingo umudandaza wese yotegereje gufata imbere yuko aja kurangura. Nk'ubu wowe ushaka kuja kuzana ikidandazwa utamenyereye kuzana, mugabo ukavuga uti je ngomba kuja mu Bushinwa kuzana iki kidandazwa, mugabo kubera ntamenyereye kukizana none nokiriha nzomenya nzoriha ngahe. Ico ni cambere, kubera ko kikenerwa ko tugishira muri cya nuwabizana tuzoraba cya gitabo tukaraba ku izo ntuze aho tugitondeka. Muri ico gihe rero mu gihe ukijijana umudekara ugasanga nta nivyo amenyereye canke nta nivyo amenyereye wahaye akakwirirwa aragukoresha amakosa. Ubu rero muri oberi ico bita decision anticipée no kuvuga ingingo zifashwe imbere yuko uja kurangura. Uzogenda uzuti muri oberi bambwiye yuko bazogitondeka kizoriha ibusa kwijana, kizoriha 25 kwijana, ugende niburi buri amahera ya mbere uzi neza atanze uri haya. Urumva muri ico gihe ushitse oberi ntizoguhinduza, kubera nizoba yaguhaye yantuze ya code ya cakidandazwa. Aho ngira muravyumva. Muti iyo ngingo ya Duwane bita mu gifaransa decision anticipée iraba bande? Umviriza Pridana Nkana. Twafashe iyo ngingo kuko bifise akamaro kanini. Ubwa mbere na mbere iyo ngingo si yiwacu gusa. Iyo ngingo iva muri accord de facilitation des échanges ya Organisation mondiale du commerce yasinyiwe i Bali muri Indonesia, norme igira gatatu. Nivuga yuko amadministration douanière yogerageza gatanga ayo ma decision anticipée kuri classement, kuri valeur Duwane, kuri règle d'origine imbere yuko ibidandazwa biza canke bisohoka igihugu. Ni kuki mbega bikenewe ko iyo ngingo ibaho? Nankana Pridati hari ibintu iyo ngingo ifasha umudandaza yayisabye imbere yuko aja kurangura ikidandazwa icari cyo cyose. Ubwa mbere na mbere umudandaza acamenya amakori ya Duwane azoriha. Ivyo bigaca bimutuma amenya igiciro ibidandazwa bizoshika iwe bifise. Ikindi naco bica bimutuma yitegurira neza
amafaranga azokoresha mu kwemporota ivyo bintu. Ikindi avantage agira nuko dedouanement y'ivyo bintu iheze ikanyaruka, hama ko ibidandazwa vyiwe bizosubira kwamwo guharurwa, ivyo bizoshika gake cane gusa bivuye nko kuri valere mu gihe yoba yatanze valere itariyo. Mbega iyo ngingo ifatwa hisunzwe iki canke ninde ashobora kuyisaba? Iyo decision anticipe isabwa n'umuntu wari we wese, abo umudandaza canke umudeklara canke umutransitaire, uwari we wese agomba kuzana canke kurungika ibintu hanze iyo afise akariganga muhogo kuri classement canke kuri origine y'ibidandazwa vyiwe. Uwari we wese aravifitiye ububasha. Mbega umudandaza ashobora kwikorera ko ikiringo kingana gute? Inyishu na Pridana nkana. Serore norme de l'OMD imara amezi 12 no kuvuga umwaka, mugabo au niveau de l'EAC no mu Burundi imara amezi 6. Ni ryari iyo ngingo ishobora gufutwa canke igahinduka? N'ubu nyene kurikirana Pridana nkana. Iyo demande yiwe irashobora kwankwa na administration ya Duwane iyo basanze icari karasabira decision anticipe kiriko kirikwa n'izindi nzego z'igihugu. Aha novuga hariho nk'igisata ca Duwane kiriko kindi kiriko kirabikorerako canke igipolisi hanko ubutungane. Decision anticipe administration ya Duwane twatanze irashobora guhinduka. Ati ihinduka ryari? Ihinduka igihe cose iyo ngingo iba yafashwe ifatiye ku ma information atariyo yatanzwe n'umudandaza canke umu industriel. Pridana nkanati ingingo ifatwa ku bidandazwa imbere yuko bipakirwa irakingira umudandaza mu masuzumwa y'inyuma y'urudandazwa. Hariho ibintu bihora bishika ubunyu gacu usanga mwarakuye ibintu muri Duwane, mugabo amadosiye mwakoze turayasubiyemwo kubera twasanze mwayakoze nabi. Wewe ugasanga waramaze no kudandaza ibidandazwa vyawe, ubwo munyumukazi bona oberi yagarutse ati burya wewe nabintu naho wabikuye muri bugisata c'amaduwane hariho amafaranga utarishe kubera ikidandaza wari wacise umupira kandi cari ishati. Kubera rero iyo ngingo izoba yafashwe mu imbere yuko biza kandi tukayemezanya yuko twese tuyikurikiza, kuri ico kintu ntikizosubira. Uyu ashimikira ku vyahahora aho agaciro k'ikidandazwa kafatwa harabwa ibindi bidandazwa bimaze gucishwa muri Duwane bifitaniye isano n'ivyo azanye, hakisungwa kandi n'amakori vyarihishijwe ubwa mbere. Ico kiganiro kirishura ku bibazo vyose abatanga ikori bahora bibaza. Mu gihe abadandaza bamwe bidoga ko agaciro n'urugero fatiro vy'ikidandazwa muri Duwane bihindagurika, Rozine Tuyishime asigura ko Duwane Kurikirana ihindagurika ku isoko mpuzamakungu n'ihindagurika ry'amategeko, akabasaba kwama bakurikirana bamenye bishasha vyahindutse imbere yo kuja kurangura. Hariho itegeko rya leta rijanye n'amafaranga rihinduka misi yose mu kwindwi hama haza rishasha rishobora kuzanana n'amakori mashasha, sivyo? Ivyo navyo ni ibintu muzi. Mutegerezwa rero murakurikirana mukamenya ati itegeko ko ryasohotse ryazananye n'irihe kori rishasha. Ibindi bihinduka ni ibiciro ku isoko ingene muba mwaguze. Ivyo navyo urumva ntago hari obere, ibiciro birahinduka ku isoko nuko nyemeze. Pridana nkanati ingingo iba yafashwe nta wundi ayitwaza ngo ibifatiro ry'ivyo adekarara, ifatanya Duwane n'uwayisavye gusa. Iyo ngingo imaze gufatwa abari hagati ya Duwane n'uwo mushinga ntaye, wewe ntuzoca uyitwaza uje ngo nakamwari mwamuhaye ijya ngingo. Ifatanya Duwane nawe wewe wabisavye, kuko wewe niwe watanze insiguro y'ico kidandazwa cyawe ukungene kimeze bitandukanye n'iki wawe. Kanyaburundi Mustafa aserukira ishirahamwe rifasha abadandaza ati turakengurutse ko ibi bije gutorera inyishu ibibazo n'impari vyahora vyibonekeza muri Duwane hagati y'abadandaza, abaduwaniye n'abadeklara.
Ico twabonye mu twebwe nk'abafasha abadandaza kuri amakori birafisemo akarusho mugabo tukavuga duti kwera tumenyereye abarundi ini wacu usanga gutelefona ari mu Bushinwa mu Buhindi canke i Dubai kararangura agaca asaba yuko umusabira iyo decision anticipée ahubwo tugasaba umwanya babiha ariho hoba rapidité kuko umuntu ariko aragura ibintu mu Bushinwa asafise imisi indwi agashaka yuko inyishu ayironka muri zo 7 jours nukuvuga kuri kijya tugiye c'ukwezi c'imisi 30 tukabona yuko aribwo bidashobora korohereza abadandaza bamwe mu Barundi kuko ni bake barangura bari ngane ico naco tukavuga duti ikigobere nikize kiraraba ukuntu kizoza kiranyarutsa les traitements izo dossiers zabo mu gihe tuzanditse umukiriya ari kuri terrain ari karagura ivyo bintu. Asaba kandi abajeje gushira mu ngiro uyu mugambi kubikora neza hama bigirira akamaro abadandaza. Normalement iki cari gikorwa ciza n'ivyaja mu ngiro nkuko bitegekanijwe kuko mu bihugu byinshi byateye imbere ivyo birakora no kuvuga avec iyi system irashobora kugufasha wewe uzanira ibidandaza umuntu kumenya amakori uzoriha ushizemo n'amakuru yose na facture zo mushirako n'inyungu ushobora gusigarana uko zobingana. Decision anticipée ngo ni ikintu cingira akamaro cyane uyu afatira mu masuzuma y'inyuma y'urudandazwa yahora atuma barihishwa yandi matagisi batarishe kubera kwihenda canke kutabimenya. Baravuga yuko hari amakontrole ya posteriori amakontrole ya posteriori rero umudandaza aba yaramaze guharura igiciro azogurisha kuri izo marchandise hanyuma amaze twaza ugasanga rero baramwandikiye ati nyabona wewe hari amahero giheranye muri Duwane ndi warishe neza wateza kuriha gutya na gutya ugasanga rero mu importateur cyangwa mu exportateur yaramaze kugurisha ibintu vyiwe n'inyungu yose yaramaze kugira ikoresha ibindi bigaca bimugorora rero kugira ngo yumve yuko ateza kuriha yandi mafaranga. Ico rero ni cigwa ciza cyane kije hageze no kuri kugira ngo aba importateur bazorihe neza atakuvuga ngo ejo ngo bazosubira kuriha yandi mafaranga. Ni decision nziza cyane. Uyu mudandaza wo mu ntara ya Kayanza ati turakengurutse ubwo buryo butuma tumenya ibijanye n'ibidandazwa tutaraja kubirangura. Ubisanzwe n'uburyo bwiza ku mudandaza kugira ngo umuntu ntazana ikintu atangazwe n'amakori ahita ahomba kandi yari kukibaza imbere kukizana. N'uburyo bwiza cyane bwumvikana umuntu ariko ariyumvira nka business y'ikintu gishasha atahora akora cyane cyane ubwo buryo bukoresha cyane. Pridana nkana ahamagarira abadandaza kwama basaba ko Duwane bahiyo ngingo kugira boroherwe mu kumenyekanisha no kuriha ibidandazwa muri Duwane. Nagomba ntaya kamo umudandaza wese yaba uwemporuta canke umuyendisiriyere canke uwexporta yuko igihe cyose yoba afise akariganga muhogo yoba yibaza yuko classement muri Duwane no kuvuga gutanga izina ry'ikidandazwa ciwe muri Duwane canke gutanga amamuko y'ikidandazwa ciwe ico twita origine yuko yo tumbera Duwane ikamuha ico twise iyo decision anticipée ikamubwira ukungene ico kintu yocita n'ukungene niyo kije kiva. Muri izo nama abatangakori basabye bashimitse ko abaserukira ibisata bitandukanye bya OBR boza baritaba inama zitunganya kugira bishura ikibiriraho ku bibazo byabo. Umuhanuzi yitavye inama aserukira aburamatari w'intara ya Gitega yarashimiye ikigo OBR nawe bifashanya gutunganya izo nyigisho kuko kubwiwe ngo nta gihugu cotera imbere atabagwiza tunga gifise. Kumenya. Ni na hano kino kiganiro bafashe kumenya giciye kigarukira. Ndabibutse ko mu gitegurirwa n'ibiro bijeje kumenyesha amakuru mu kigo OBR Kote Bugabo akaba ari je nakibateguriye nongira ndakibashikiriza naho ubutaha.